Hello guys, nizeye ko muri amahoro bivanye naho muherereye. Nanje ndiwa Mungu wanyu nsanzwe nkorera ikinyamakuru Livox TV. Aho no munsi tugiye kuyaga ku baririmbyi batanu bava mu gihugu ca Tanzania mu karere ka East Africa, aho abo baririmbyi bamaze gushikana umuriyaridi w'amavyuzi, ndetse igitangaje umwe muri bo amaze gushikana imiriyaridi 3 zirenga. Reka mbanenda gusaba wewe utaragira subscribe kuri no rubuga rwa Livox TV nuko woshirako subscribe kugira ngo tubandanye kugira umuryango wagutse, ndetse nawe utazawumviriza ibiganiro byacu kugera ku musozo, kuko uhomba ibintu byinshi bigiye bitandukanye muri no biganiro byacu. Aka kanya tuvugana muri East Africa, umuziki ntukiri impano gusa, ahubwo ni nk'inganda, ni urudandaza, kuko winziriza amafaranga menshi cyane abaririmbyi bagiye batandukanye. Aka kanya tuvugana umuziki wo muri East Africa uriko uraba international, aho ni mu gihe hari abaririmbyi bakunzwe bakomoka muri East Africa, cyane cyane mu gihugu kibanye ca Tanzania. Abo baririmbyi barakunzwe cyane, aho bamaze kugera ku biharuro byinshi cyane by'amavyuzi, ndetse nta muntu n'umwe yari bwigere abishikako kuva umuziki wakaremwa mu karere ka East Africa. Aka kanya tuvugana abo baririmbyi batanu nibo baduserukiye, kuko bamaze gushikana ibiharuro by'amavyuzi birenga imiliyaridi 1 no kugera kuri 3. Aho no munsi tugiye kumenya amakuru y'abo baririmbyi batanu, aho harimo Diamond, Zuchu hamwe na Mbosso, Harmonize, Rayvanny. Abo nibo baririmbyi babami b'amavyuzi muri East Africa muri kino gihe tuvugana, ndetse nta nabandi biteze kuza babasimbura barenga aho bamaze kugera, ahubwo bazokwama arabami b'amavyuzi muri East Africa. Ni mu gihe tugiye guhera ku nimero ya 5 kugera ku nimero ya mbere, aho nimero igira 5 asanzwe ari umuririmbyi Mbosso Khan, akomoka mu gihugu ca Tanzania. Uwo muririmbyi w'igitangaza, uwo muririmbyi afise melody zigiye zitandukanye, n'umuririmbyi amaze kwandika indirimbo nyinshi, ndetse n'umuririmbyi amaze gukora amahiti cyane mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Uwo muririmbyi Mbosso Khan aka kanya tuvugana yarayakwijije umuriyaridi w'amavyuzi ku rubuga rwiwe rwa YouTube, ndetse muri East Africa niwe muririmbyi agira 5 maze kugira amavyuzi menshi cyane muri kano karere ka East Africa. Aka kanya niwo afata nimero igira 5. Reka tubandanyirize ku nimero igira 4, nawo n'umuririmbyikazi akomoka mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Uwo nawo suwundi n'umuririmbyikazi yitwa Zuchu, n'umuririmbyi amaze gukora amateka agiye atandukanye, n'umuririmbyikazi amaze gukora indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, afise melody zigiye zitandukanye, amaze kwandika amahiti mu gihugu kibanyi ca Tanzania, ndetse anarenga imbibe. Ni nawo muririmbyikazi muri East Africa, umuririmbyi abimazemo imyaka mike cyane, amaze kugira umuriyaridi w'amavyuzi ku rubuga rwe rwa YouTube, aho unarenga ko imiliyoni 22 z'abantu bamaze kumukurikirana ku rubuga rwiwe rwa YouTube. Uwo niwo muririmbyikazi amaze kuyobora, ndetse sinibaza ko hari n'uwundi muririmbyikazi azoza arenga kuvyo amaze gukora. Abo bazokwama arabami b'amavyuzi muri kano karere ka East Africa. Reka dushobore kubandanyiriza ku nimero igira 3, nawo n'umuririmbyi nyene akomoka mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Uwo muririmbyi nawo suwundi n'umuririmbyi asanzwe yitwa Harmonize, n'umuririmbyi amaze gukora amateka agiye atandukanye, haba muri Africa, muri East Africa, ndetse no kwisi yose. Amaze gukora
collabo zigiye zitandukanye. Uwo muririmbyi nawo ari mu bami basanzwe bayoboye ku rubuga rwa YouTube. Aho kono kanya tuvugana umuririmbyi Harmonize amaze gukora amahita agiye atandukanye. Uyu mwanya tuvugana amaze kugera ku miliyaridi n'imiliyoni 380 urubuga rwiwe rwa YouTube. Reka tubandanyirize ku muririmbyi afata ikibanza ca kabiri. Uwo naho si uwundi ni umuririmbyi Rayvanny. Rayvanny ni umuririmbyi amaze gukora shows zikomakomeye muri Afrika, muri East Africa, ndetse haba no ku mugabane wa Burayi no ku mugabane wa Asia. Rayvanny amaze gukora amahit, amaze gukubita indirimbo zigiye zitandukanye, aho asanzwe aharugwa mu baririmbyi bafise melody zigiye zitandukanye. Uno muririmbyi niwe afata ikibanza kigira kabiri, aho no mwanya afise umuriyaridi w'amaviews ku rubuga rwiwe rwa YouTube rurenga ko imiliyoni 470. Niwe muririmbyi afata ikibanza kigira kane ku rubuga rwa YouTube, ndetse muri East Africa abo nibo bayoboye. Reka nshobore kububwira ni umuririmbyi nawe afata ikibanza ca mbere aza kugutangaza. Uwo muririmbyi muri kano kanya tuvugana ni umuririmbyi w'isi yose, ni umuririmbyi amaze gukora amateka akomakomeye, amaze gukora show nyinshi cyane ku mugabane wa Afrika, ku mugabane wa Burayi no ku mugabane wa Asia. Ni umuririmbyi amaze gukora byinshi bigiye bitandukanye. Ni umuririmbyi yatumye umuziki uba akazi, umuziki utangura kurisha imiryango myinshi igiye itandukanye, aho yashoboye no kuduza abaririmbyi bose b'ibihangange ndetse banasanzwe bayoboye ku rubuga rwa YouTube ku maviews aribo Harmonize, Rayvanny na Zuchu na Mbosso. Uwo muririmbyi Diamond Platnumz niwe yashoboye kubaduza, arabafata mu mugongo bagera aho bageze. Uwo muririmbyi Diamond Platnumz niwe anafata ikibanza ca mbere, asanzwe afise imiliyaridi 3 z'amaviews zirenga ko amamiliyoni menshi cyane. Niwe muririmbyi afata nimero ya mbere muri kano kanya mu karere ka East Africa. Ubwo tworara turavuga amateka y'uno muririmbyi Diamond Platnumz, nitworara tuyamaze canke ntitwafa tuyamaze. Reka mbandanye ndagusaba wewe utarakora subscribe kuri no rubuga rwa Relivox TV, no gusaba ko wogera subscribe kugira ngo tubandanye kugira umuryango wagutse. Ikiganiro kigiye ko ushobora kuba mu bambere kurikirana ibiganiro vyacu kuri no rubuga rwa Relivox TV.